Bavukanyi, nshuti bagenzi, namwe mwese muriko muratwumviriza muciye kw'insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze ndabatumirire muze mwese tuzirikane ijambo Umukama tuyagira kuri uno musi wa kane w'indwi ya 22 yo mu mwaka C. Ibisomwa vyeranda Ekleziya yadutegekanirije kuzirikana kuri uyu musi, ibisanga kurikira. Igisomwa ca mbere ni ibaruwa Mutumwa Pawulo yandikiye Abanyakolosi, ikigabane ca mbere kuva ku murongo w'9 gushika w'14. Izaburi ni 97, nayo inkuru nziza niyashikirijwe na Luka mweranda, ikigabane ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika w'11. Yaga Mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Ivyo dusoma mw'ibaruwa Mutumwa Pawulo yandikiye Abakolosi. Nshuti zanje, kuva aho twumviye amakuru yanyu, ntiduhengeshanya kubasabira no kubatakambira ku Mana ngo ibuzuzemwo ubumenyi bw'ico ishaka, kugira ngo mugire muri vyose ubwenge n'ubukerebutsi buva kuri mutima. Niho muzokwigenza nk'uko bibereye Umukama, mukamunezereza muri vyose. Muzokwama ivyamwa mu buryo bwose bw'ibikorwa vyiza, kandi muzosagarara mu bumenyi bw'Imana. Muzogira ubukomezi bwose ku ngero y'ububasha bw'ubuninahazwa bwiwe, kugira ngo mugumye gose umutima ntimurambirwe. Muzokengurukanira akanyamuneza Imana Data, yo yaduhaye amagara y'ugusangira mu muco iragi ry'aberanda. Niyo yadukuye mu bubasha bw'umuzimagiza, idushira mu bwami bw'umwana wayo ikunda cane, we twaronsemwo urukiza n'ikigongwe c'ibicumuro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama yaramenyesheje intara yuko ari wakiza. Umukama yaramenyesheje intara yuko ari wakiza. Umukama yaramenyesheje intara z'amahanga yuko ari wakiza, kandi yuko ari we ntungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango wa Isirayeli. Umukama yaramenyesheje intara yuko ari wakiza. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi iyo uva ukagera, komera amashi Umukama, samiriza akanyamuneza. Umukama yaramenyesheje intara yuko ari wakiza. Ririmbira Umukama mu nanga, maze ijwi rihwane n'iry'inzamba. Vugiriza impundu Umwami ari we Mukama, urumbete rusekere, imyironge yitabire. Umukama yaramenyesheje intara yuko ari wakiza. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda. Umunsi umwe Yezu yarakikijwe n'ishengero ribandana ngo ryumvirize ijambo ry'Imana. Nawe rero akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga ca Genezareti. Abona rero ubwato bubiri buri ku nkombe y'ikiyaga, abarovyi nabo bari babuvuyemwo ngo boze insenga zabo. Yurira rero muri bumwe, bukaba nabwo n'ubwa Simoni. Yezu aramwinginga ngo asoze gatoyi bave ku nkombe. Yezu yicara muri nyabwato, atangura kwigisha rya shengero. Ngo aheze abwira Simoni ati: igiza rero ahari amazi menshi, uheze urekurireyo urusenga urobe. Simoni amusubiza ati: muhanyi, twaraye turaroba ijoro ryose, turaheza ntaco twafata. Mugabo ko ubivuze, ndaterera urusenga. Ngo abigire, bafata ifi sinzi n'urusenga rwabo rutangura gusambuka. Bakura rero bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze kubafasha. Nabo baraza buzuza y'amato yompi, mbere ashaka no kwibira. Simoni ngo abibone, akubita ifukamiro hasi imbere ya Yezu ati: Mukama, nunje kure kuko ndi umunyakabi. Erega ubwoba bwari bwamutekeye, nabo vyari kumwe nyene kubera izo fi barovye.
eka na bene Zebede bagenzi ba Simoni, Yakobo na Yohani bari babufise. Ariko Yezu yabwiye Simoni ati: "Gumya umutima, kuva ubu uzohora uroba abantu." Ngo bagarukane ubwato ku nkombe, baca basigaho vyose baramukurikira. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bavukanyi ntore z'Imana, iyi nkuru nziza itwereka Yezu ariko arigisha isinzi ry'abantu ku kiyaga, ariko ntibatubwira iryo ariko arabigisha, nuko gusa batweretse ko isinzi ry'abantu ribandana ryari iruhande yiwe. Maze Yezu arabona ubwato bubiri, aca ahitamwo kwurira muri bumwe, nabwo n'ubwa Simoni, kugira ngo yigirwe hirya gatoyi mu bwato yigisha ishengero. Yezu ntiyari umwigisha gusa, ahubwo iryo yigishije ryajana n'ingiro. Aragize igitangaro gikomeye mu gutanga ifi nyinshi buzuza ubwato bubiri bwose. Izo fi mbere nyinshi barovye zituma Petero ahinduka na bagenzi biwe Yakobo na Yohani, mbere Yezu abatumirira kuroba abantu, nabo basiga vyose ngaho baramukurikira. None bavukanyi, ivyo vyabaye ku kiyaga ca Genezareti bitwigisha iki? Ubwa mbere bavukanyi, bitwereke ko guhura na Yezu ari ukumviriza ijambo ryiwe, tukaryumviriza dufise umutima wugurukiye Imana, umutima wugurukiye kwakira iryo jambo, mbere rigahindura ubuzima bwacu n'inyifato yacu. Bavukanyi, ego nivyo kumviriza ijambo ry'Imana birahambaye, ariko igihambaye cane kuruta ico nukumviriza iryo jambo ry'Imana, hanyuma tukamenya n'ico ritwigisha, n'ico rihindura mu buzima bwa misi yose. Ico Imana ihindura mu buzima bwacu, kandi ico yahinduye, ikimenyetso yahinduye muri twebwe tukakibona, ico yahinduye mu bandi, ico yakoze iyo Mana yacu tukakibona kandi tukavyemera, tutarinze kwibaza ibibazo. Nkako nyene Simoni Petero abonye izo fi nyinshi, yari guhava avuga ati: "N'igihamana caduhaye, nagize igihamana, nibakwe nagize ndaronka ifi." Ariko Simoni Petero vyatumye abona ko ari umucumuzi, arabona ko ari Imana ikoze, hanyuma arapfukama imbere ya Yezu ati: "Mukama, nunje kureho ndi umunyakabi, ndi umucumuzi." Bavukanyi, Simoni Petero amaze kubona ico gitangaro conyene c'ifi nyinshi zibonetse ku mutaga, kandi baraye bararoba ijoro ryose ataco bafashe, arabonye ko ari umunyakabi, arabonye ko yaretse kuronka ifi kubera ibicumuro vyiwe, maze arasaba imbabazi. Mu guca bugufi kwiwe arapfukamye ati: "Yezu, nunje kureho ndi umunyakabi." Bavukanyi, inema y'Imana ishikira umuntu ari we wese, ishikira umuntu ari we wese uko ari kose, igikuru nuko duca bugufi tukayakira. Maze Yezu tumaze kumwegera, akaduhamagara, akaduhindurira ubutumwa. Nka Petero akamubwira ati: "Gumya umutima, kuva ubu uzohora uroba abantu." Mu yandi majambo, aramugiriye imbabazi, maze amurungika mu butumwa. Bavukanyi, Petero ntiyahaririye, abaze ati: "Mbega abantu nzobaroba gute?" Ico yakoze n'abagenzi biwe bazanye ubwato, ivyo bafise vyose babisiga ku nkombe, maze baramukurikira. Nta kintu mu buzima bwacu gihimbara nk'ukugamburuka ijwi ry'Umukama. Erega bavukanyi, nta muntu mweranda ahari kuri ino si ngo yakire inema y'Imana, ngo kandi ngo inema y'Imana yaramugenewe kubera ari mutagatifu. Haba namba, Umukama wenyene niwe aduhamagara uko turi, akaba ari we adutagatifuza, nawe adushoboza, maze akaduha ubutumwa bwo kuja gukiza imitima. Umuntu wese n'umucumuzi, kandi ntaco yakoze ngo
umukama amuhamagare amuhe ubutumwa bwo kuroba abantu. Umukama amutora uko ashatse akamutuma uko yishakiye. Ntawo kwishira hejuru rero ngo jewe umukama yarantoye kubera ndi mutagatifu. Umukama niwe nyene amanuka akaza kurondera abantu baciye bugufi, abakene, abacumuzi, kugira ngo abakirize imitima yabo, abuzuza inema. Bavukanye intore z'Imana, uyu munsi rero twebwe turatumiriwe kwemera urukundo rw'Imana, tukemera n'ikigongwe ciwe, kuko Imana iragwiza imikate ikaduha ibidukwiye uyu munsi kubera urukundo rwayo. Ntaco dufise twoyihereza ngo ituzuze inema yayo. Imana rero irashaka gukora ku mitima yacu ngo iduhindure. Ikibazo twoheza tukibaza niki? None bavukanye, twese turabona ko turi mu nema yo kwakira no kumviriza ijambo ry'umukama? Turabona ko twicaye neza, duhagaze neza kugira ngo twakire iryo umukama dushakako? Umuhamagaro adushakako mu mutima wacu turawakira kugira ngo duhindure ubuzima bwacu? Erega hariho bamwe bibaza ko kwitaba ijwi ry'umukama ari ukuba patiri cangwe kuba uwihebeye Imana, umubikira, umufurera. Haba namba. Kwitaba ijwi ry'umukama ni ugukora no kurangura ico Imana ishaka. Nkako nyene uwaduhamagara niwe Pawulo mweranda ashimagiza muri iki gisabisho ciwe mu gisomwa ca mbere, aho yagize ati: Imana yadukuye mu bubasha bw'umuzimagiza idushira mu bwami bw'umwana wayo ikunda cane, we twaronsemwo urukiza n'ikigongwe c'ibicumuro. None rero bavukanyi, uyo Yezu aduhamagara niwe Pawulo mweranda ashimagiza, niwe adukiza ibicumuro vyacu. None uyu munsi turabona ko dushobora no guheba ubuzima bwacu kugira ngo tuyibanire na Yezu, tumukurikire, kugira ngo tuvuge ego ku butumwa aduhereza buri munsi, kira ku munsi, kw'isaha. Turavuga ego, ntabwo tureka kumukurikira tukishinga kuja kuroba tutari kumwe nawe, ntihagire ico dufata. Duhebe vyose rero bavukanyi, tumukurikire. Ego nivyo tubitomore neza, guhamagarwa na Yezu Kristu si itegeko nk'uko ndabivuze ngo tube umusaseredoti uhebeye Imana, umubikira, umufurera, ahubwo no kurangura ico umukama ashaka. Muvuga tuti ego nka Bikira Mariya. Imana idufitiye umugambi kandi yamifitiye umugambi mwiza umwana wiwe wese. None bavukanye, uyo mukama aduhamagara, iyo Mana iduhamagara mu buzima bwacu turayakira? Turumva ko umwanya wose twama turiko turarondera Imana dusaba ko yokwama idutomorera umuhamagaro idufitiye? Ubwo turabishiramwo umwitwarariko wacu wose kugira ngo twumvirize iryo umukama tuyagiye, kugira kandi tumenye n'ico umukama dushakako? Bavukanyi, umwe wese agende yiha inyishu kuri utwo tubazo, hanyuma habona bitameze neza akosore. Mbere ndabatumire mwese, twese nyene kugira ngo twiture cane cane ku muvyeyi wacu Bikira Mariya, abe ariwe adufasha kwishura ego kuri uwo muhamagaro umukama yama adushakako ku munsi. Amen. Mwari kumwe na Patiri Claude Sadite Mahendagu wo muri diocese ya Ruyigi. Umukama n'abahezagire mwese kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.